yewe ngufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Turabaye kaze nshuti bagenzi muriko murakurikirana ikiganiro mbungabunga nkugaburire cyo kuri uno munsi. Ubuheruka murazi ko ishirahamwe fomi risanzwe rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ifumbire y'ikizungu bari bagendeye abarimyi bo mu ntara ya Muramvya n'abarimyi bo mu ntara ya Karusi, aho bari bagiye kubigisha ingene bukoresha neza ifumbire za fomi kugira ngo bashobore kurima kijambere gutyo bashobore kuronka umwimbu ushimishije. Inyigisho bariko baratwigisha nizerekeye zo gutera ibigori ku ntuze kwa bya kijambere. Ubu turiko turabitahura, bariko barabitwigisha ingene dutangura gushiraho umwavu, tugashiraho umwavu w'igisogorore. Kigiye guhinduka nuko tugiye kuza turakoresha amase kandi twengera dushirako n'ifumbire ya fomi. Imbere yuko dutere imbuto duca tubanza gufurira, hanyuma rero dufuriye tugaca dushira intete zibiri z'ibigori ziri ku murongo, hanyuma rero tugaca turenza kwibu tugaca tuhogera neza kugira imvura ntizorekemwo amazi. Honyene kumenya mbega nokoresha ibiro bingana gute, ibi biro utavyigishijwe twafumbera nabi bivanye nuko atabumenyi tugize nte dufise. Ariko uyu munsi muturabiye urugero rw'umurima wacu muciye mutuhereka ifishe iriko urugero rubereye, muduhaye ifishe kugira ngo dutahure cyane gusumba uko twari tubizi. Rero natwe ko tugiye gutahuza abandi narijya turi mu mbona kazoza yo guhaguruka no gutera imbere cyane tuja ku kivi hama tugakora. Ubu rero hari benshi cyane bazotahura kubera natwe turiko turagirane turatahura narijya dufise ifishe dushobora kubirabirako tukabona ataha ahantu ko twahora tubikora nabi kubera kutabimenya. Ariko namwe uyu mwanya mwitanze mugahaguruka mukavuga tereka dushike ku kivi dufasha aba bantu bariko barateragira hama nimba bahora babikora nabi babihindura. Ubu rero je ndazi yuko ngaha muzobona impinduka n'abantu bo ku mutumba hirya no hino bakavuga ati vy'ukuri fomi niyo yari yagizene yari yahageze. Inyigisho kubisazarize kintu ingene twomenya ingene tugira urugero rwo kumenya mbere urugero rwo kuri hegitara go barungana gute, hanyuma inusu ya gitara uwoshiramo inganiki ku buryo nka jewe ndiko ndigisha novuga nti ngabuye ndabona kuri ya rimwe ushobora kugura angira ingana gutya. Nko bundazi mwene gihugu noshikiye nabwira nti we ahantu hafise hapima gutya gura angira ingana gutya ingana gutya, hama niga bivanye n'igiterwa azotera icarico. Kuri no musozi wacu wa Mayenzi zino nyigisho twazakiriye neza cyane, twashimye gose kuko bamwe twakoresha umwavu kutariko, batwigishije ukuntu dushobora gukoresha uno mwavu w'ikirundi. Urabanza ugashiramo umwavu w'ikirundi hama ugacushire ukoresha urya mwavu fomi imbura. Batweretse ukuntu dushobora kuwukoresha kwibango, batubwiye ko dushobora gukoresha udufuniko turya anye tw'ifanta tubiri mwibango rimwe rimwe haja mu dufuniko tubiri. Twebwe urumva nk'abanyagihugu ukuntu twaradukoresha siko twabisanze. Twashimye cyane ku kuntu tukoresha uwo mwavu kuko bitwereka yuko twakoresha ibyo bagiye baratubwira tuzoronka umwimbu mwinshi kandi ushimishije. Twebwe turumva neza yuko uru ruganda fomi ruje kuduhindurira ubuzima kubyo twahora tubona kuvyerekeye uburimyi, kuko azi angre zahora ziza nkuko mwatubwiye ati izi angre zo muri fomi zikoranywe n'umwavu w'ikirundi. Shirikana neza yuko abariko barakora iyi angre fomi yo muri fomi baratohoje neza isi yacu ingene imeze. Nukuri baba bariko baradushikira dushaka
ndabona mu minsi mikeyi isi izoba yagize akanovera cyose ntizoba igititutse kuko yahora. Ego babitweretse vraiment byadushimishije kandi natwebwe baduhaye n'ubumenyi kugira ngo natwe nitwagenda gutera iby'iwacu ubwo bumenyi aba aribwo tuzokoresha. Kare twashiramo umwavu muke kuko bivanye n'ukuntu umunyagihugu ku buryo aronka usanga umenga ashizemo umwavu mwinshi umenga arahomvye, ariko ubu twabonye yuko gushaka umwavu ukwiye ari utuma umwimbu wiyongera ukaba mwinshi cyane. Hamwe FOMI yaje kutwigisha turayikengurukiye cyane kuko benshi nk'inyigisho ntazo bari bazi, hanyuma rero ubu benshi bagiye bazitoreyemo kugira natwe twatorera ubumenyi. Turiko dukora ibintu bituma haza impinduka, umwimbu mwinshi, iterambere ryinshi kandi rigera kure muri benshi. Nico rero twebwe tumva turiko turemera naho kwigisha umuntu akuze ntivyoroshe, ariko kandi twabyemeye kuko twumvamo inyungu, kuko kandi tugomba kuba inyungu kuri benshi. Niyo mpamvu twemeye gutera kijambere kandi bizozana inyungu kuri twebwe no kuri benshi. Turemera kuko twiteze umwimbu mwinshi nitwabikora neza, kandi twaranezerewe kurondera abafundi b'indimo kugira babidufashemwo ntidukora amakosa twahozemwo, ahubwo tuzana impinduka. Numva nobashimira cyane, shimira ishirahamwe rya FOMI runo ruganda, shimira n'abakozi ba FOMI bagamburuka hama bagashika kuri tere kugira ngo tukiri ubujuju. Tubibutse yuko abarimyi benshi bararima ariko ntibimbure bivanye nuko bakoresha ifumbire ya FOMI ukutariko. Bamwe ugasanga bariko bayikoresha ari nke, abandi ugasanga bariko bayikoresha ari nyinshi, ivyo bigatuma bahomba mu mwimbu. Tubibutse yuko akabirya k'ifumbire ya FOMI ibungabunga neza isi ndimwa ikongera igatanga umwimbu ushimishije ku biterwa irimwamo. Kuri uno munsi rero mu kiganiro Mbungabunga Nkugaburire tuza kubashikiriza ingene iryo shirahamwe FOMI ryabandanije ryigisha abarimyi bo mu ntara za Cibitoki no mu ntara za Bubanza. Aha ndabona ko muriko mategura umurima w'ibigori uteye rutete dukura akagimwe gatonya. Hajya mu ntango kaba keneye ifumbire nkenye byo kufungura bikenya. Uko gakura rero niko kagenda karondera byinshi. Kugira uronke umwimbu mwiza, kugura ifumbire ntibikwiye, hariho ibindi bisabwa. Mbega ifumbire waguze iyo kugura ashobora gufata ifumbire ukagura ifumbire itari ugasanga wagaburiye ifumbire idakenewe. Mbega ifumbire nakoresheje ugero ukenewe rwashizwe habona nabijejwe no kuvuga gushikanganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije n'abakora ubushakashatsi. Ku bigori rero aha baraduhaye ingero twokoresha ku muntu yifise bitamugoye. Kuri hegitari batubara ko bakoresha ifumbire ingana n'ibiro 270 by'ifumbire bita FOMI imbura. Iyo kabifu ari ifumbire baterana. Hanyuma hageze kubagara harakenegwa ibiro 50 za totahaza. Urumva ni ifumbire yo kubagara. Hageze gufurira naho nyine urongera ko ibiro 50 za FOMI totahaza. Urumva igiterwa ukigaburiye mu ntango, uragigaburiye kiko kirakura, kageze kubagara uragigaburiye imbere ko gishurika. Urumva kitagenda gifungura bukebuke, ariko gituma usanga gisa neza. Mugabo uciye ufata ukarunda byose ivyo bange ukabishamwe mu ntango ugitera cyangwa za kubishiramwe bigira bimaze gukura nta mwimbo mwiza uronka. Ni nko gushaka kuraba ikirere. Iyo dozo wagize mbega ikirere kimeze gute? Ubona nk'imvura hari imvura nyinshi, ari imvura nyinshi kiragwa, rindira habanze hatongonyoke amere neza, humuke kugira ngo yafumbire nticitwagwa n'amazi. Murazi ko kenshi yonga. Rero nivyo twagomba kubibutsa, turazi ko mubizi. Mugabo mumenye kandi yuko ushaka kwimbura amasikizungu yo ntakwiye. Urashiramo amasekirundi. Abifise amashi abiri
amashami ugashira mu ibango byagoranye urushi rumwe ugashira mu ibango hanyuma ugaca urenza ko agafumbire imwe guterana twavuze ko ari biro 270 za fomi imbura kuri ya hegitari ubipima gute hariho babikoresha kwinshi bashobora gukoresha agafuniko k'ifanta canke ugakoresha igikombe ca mirongo canke ukoresha ikiganza biva ingene bimenyereye umaze kubimenyera rero urashobora gufata urushi rukwiye ko umuntu abaye urashobora gukoresha urushi rukaja mu mabango 3 canke ugakoresha ubufuniko bubiri mu ibango rimwe iyo niyo imwe yo guterana imbura totahaza nayo ni kaya kanuze kamwe ushira mu mabango abiri agafuniko k'ifanta canke ifanta mu mabango abiri ibari nkenya nuko rero utabigize gutyo kenshi ibintu ntibigenda neza icyo bituma tubahimiriza rero tutigerageza mukore n'abamoniteur abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi bakurikirane kugira ngo ubu buryo mwakoresheje mu kugura ifumbire kuko bari bwinshi ubu buryo leta itanga kugira ngo ibarihire igice kinini yinya muronke umwimbo ukwiye kugira ngo mu gihugu inzara ihere turonke ivyo tujana mu makungu nibaza ko bategeye neza agafishe rero karimwo ibitegwa 4 bimaze kuronkerwa ingero ni biharage bigufi ibiharage birembegwa ibiraya ibigori n'umuceri bakubarira rero amantuze ariko ingero n'ingene ifumbire bashyiramo ibihe bitandukanye yego araho umwija barakubarira arahushira mu ibango barakubarira hanyuma uzi igifaransa cyangwa utakizi uzi kirundi ifishe ifise impande zibiri uruhande rw'ikirundi n'uruhande rw'igifaransa tuzozibaha mushaka kuzisoma ukazisomera maze ushaka kuzisoma ukazisomesha abana abamonitere n'ababijejwe kugira ngo umwimbu uboneke. Abarimyi rero bo mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza baranezerejwe n'izo nyigisho bahawe n'abakozi bajejwe inyigisho nihimiriza mu ishyirahamwe FOMI bati by'ukuri kare twaba dukoresha ifumbire ku ngero tutazi neza bati turanezerejwe nuko abakozi bo mu ishyirahamwe FOMI baje kutwigisha kugira ngo dushobore kurima no gufumbira neza bishimishije. By'ukuri FOMI yaheze igihe muri ko muradukurikirana mutwigisha ku by'amakoperative no gukorana na FOMI ya partenariat twakoranye. Nashaka ndababarire ko jewe nshima aha mpagaze ngaha muri uyu murima ariko turateragiye ibigori bya kijambere bya pana 50 ni kubera twabikoze kujya nyene mwabitwigishije twashize mwayi mase hama twashize mu FOMI imbura itangura wagize dosage ku rugezo kujya nyene mwatwigishije ibigori bya kijambere mwatuhaye ni twari tuzi ingene babitera muga kwera ukuntu mwabitwigishije ucibango tugatanga gushaya mase ku rugezo mwatwigishije rujya nyene mwavuze twaca dushirayo niko tubiri twafomiye imbura twaciye amabango dushaye mase duca y'ikirundi duca dushirayo ijya fomiye imbura niko tubiri mu ibango dushamo ibigori bibiri intete zibiri hama duca turafurira twege rero turavye nyene twahora turima mu kirundi tukarima ibigori tutazi tugatera ku rugezo tutazi twakora ibintu nyene dukene ivyo nyene vy'ikirundi tumenyereye ngabo uyu munsi kubera inyigisho tumaze iminsi turonka kugira dushobore gushigikira iterambere kumwe umukuru w'igihugu yabidusabye iterambere ry'imbona kazoza 2040 izoshikana igihugu mu 2060 by'iterambere kugira umunwa wose ushobore kuronka icurya n'umufuko wose uronke
aha murabona aha hose twifuza ko hose muzogaruka tujya mwatwigishije murazi ko mwari mwaje ngaha mukatubarira neza ingene tubwiza gutera imvura itaratasura rero duteye mu mwanya mwiza murabona ko n'utwatsi twose twameze aduteye kugira ejo tuzoce dutangura no kubagara hama kandi mwaratwigishije ibihe byo kurima muca muratwigisha ntiduheza kubagara iyindi nayo nyene kujya nyene tuzoca dushiramo iyindi yange tugahindura ushika tugejeje gushiramo angre y'ubwoko butatu hama tugaca duheza tukibura neza twizereye rero yuko ivyo mwatwigishije muzogaruka musanga turiko turimbura kandi twizereye igitangaza kwimbura byinshi tukaronka ivyo dushora tukaronka umusesekara wo gushora bija hanze kubera ari imbuto nziza n'ibindi natwe tuzofungura agomba gutera kama abantu bicukira ifumbire ya fome je ndavye n'ingene imeze ntizinze kubera ko igituma itazinje ni kujya kuntu leta iterera cane igatera n'akamu umuntu wese akiyandikisha kujya kuntu twiyandikisha tukayifata kare umuntu gutanga avance 5 by'umufuko hanyuma waheza ugaca yandi yatanga bagushikaniye ugiye gutora ijya fome je nibaza yuko ubu nta muntu n'umwe atorima kijambere kugira ashobore kuronka umwimbu ukwiye kubera iterambere turiko turasiganwa naryo dukwimbura turipfuza yuko twoja mu ntara zose nta yose kabifisemwo imirima y'akarorero imirima shure abantu bacaho bakaraba tudoshaho n'amapankarte bakaraba imirima yakoreshwe n'ifumbire za kera ya pe ire na kasere n'imirima twakoresheje na ifumbire za fomi ni kuvuga imbura na totahaza ntituzobikora gusa no ku giterwa c'ibigori gusa no ku muceri birakenewe kuko hariho abavuga ngo ijya angre totahaza ngo ntikora ku biterwa vy'inyantete rero tugomba twumve ko ivyo bavuga ko ari ivyo nuko atari ivyo iyo mirima rero turayigira nko ku muceri ho tumaze igihe turima tutugira twasanze ku muceri twasanze ukoresheje ifumbire ya fomi ariyo totahaza na imbura wimbura neza gusumvya aho ukoresheje zya fumbire za kera kuno fumbire za kera twazirona turazibashira mbo ku mirima myinshi usanga ariho ukoresheje ifumbire za fomi ariho imbura gusumvya akaba n'indi mirima imwe usanga binganya iyo mirima inganya umwimbu mugabo tutibagiye yuko abarimyi bavuga ati nyabuna aho dushiye ifumbire ya kera tubona ko isiguma itituka mugabo dukoresha ifumbire ya fomi isiguma yibwira igwiza akanovera ubufomi kubera yumvise ko izo nge batazironka yarakoresha amafishi 5,000 izo fishi rero tuzorondera tuzovugana n'abazikeneye cyane cyane izo biro vy'intara bijejwe uburimyi bworozi n'ibidukikije turabe ingene tuzibashikiriza hanyuma na cyane cyane ko turakorana amakoperative turakorana tuvuye tugenda tubahaye amafishi n'abandi bazozikenera isigaye hariho inyigisho zizotunganywa nkungaha niyo imirima yaragukura turashobora kuzotuma ko abantu bari mu karere ngaha bakaza bakabona ingene imirima imeze bakibaza igituma imeze neza canke itameze neza bakabaza ifumbire zakoze ico gihe naho nyine tubabigisha tuti aha ahimbutse kubera hakoze ifumbire kanaka ifumbire za fomi tubare hakoze ifumbire imbura na totahaza ahasigaye turategekanya no kugira icyo bita ishuri ngendo cyane cyane ku muceri naho nyene muri iyo ntumbero kugira ngo ku murima bibonere ingene izo fumbire za kera n'ifumbire za vuba zitandukanya ku mwimbu n'agihugu babishoboye turasaba gukurikiza inyigisho babigisha bagafatira n'akarorero kuri aba bantu tuba twakoranye bakabona ingene batera ku murongo ingene barondera imbuto zirobanuye ingene bagwanya ubukarihe bw'isi na cyane cyane nk'aba sinokwiba kukivuga baje gutera ni kimwe kuko hari ibintu bikurikira bakaca babagara kare ibigori hariho imponya z'amaziza zikabihonya
ego ntiborindira ko bibanza ko imponya ziza, borondera umuti hakiri kare ku buryo baca bapompa imbere y'uko ubukoko butangura kugwira. Ishwagara bakayigura imbere y'igihe kugira bazoyishiremo nk'ukwezi imbere yuko barima. Ntaze gukomanda ishwagara kwisize nageze ko ayikomande imbere y'igihe. Bagaca bagira ntuze bakaca bayishiramo ukwezi imiburi imbere yuko batera. Nibayironde hakiri kare. Iyo muri A bayirondere muri C. Iyo muri B bayirondere muri A. Donc bishike ntuze ishwagara ayifitiye. Ikindi mpanura abarimyi nuko baje gutera bo kurikiza ingero ifumbire guterana bakayiterana ku rugero ruzwi. Kwetwe ibigori bafise ingero, umuceri bafise ingero, ibirabe bafise ingero, ziya ngero bigisha. Hanyuma no ku gihe zo guterana bakayiterana, zo kubagara bakayibagaza nyene. Kuko utabigize gutyo usanga ari karahomba, ifumbire irazimvye usanga ari karahomba ashizemo umwimbu ntuboneke. Ikindi tuvuga nukubungabunga umurima wabo. Barateye barashizemo ifumbire, nibarondera imiti gupompa, nibabagare hakiri kare. Hanyuma benshi nibaza ko bateye ahantu ingiye isindimwa, donc imiserege bayiciye kugira ngo inkukura ntize gutwara ya mase n'ifumbire bakoresheje. Ifumbire ya fomi ikora ikoresheje n'amasekirundi. Batafise amasekirundi bayironde, batafise ibitungwa barabingene bakore bagira ama compost zanya barega kuko imiti ikoranye. Ego ntibovuga ngo nta nk'abafise barashobora kuronda amase ukundi kunda korana n'ifumbire y'ikizungu. Muri zino nyigisho rero zishirahamwe fomi murumva ko abarimyi bazoronka umwimbu ushimishije, bakaronka ivyo bafungura, gutyo bakagwanya inzara ndetse n'umusesekara bakawushora ku masoko yo ngaha mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Gutyo wa munwa ushishikare uronka ico ufungura n'umufuko ushishikare uronka amafaranga. Jewe nabashikirije kino kiganiro ni Ferdinand Manirakiza, naho utaha. Yewe ngufumbiza ifumbire fomi, nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu, uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde ucuca ibigega.